Reka tubaramutse cyane abakunzi bo kuri Burundi, reka tubaramutse cyane abantu bose bahisemwo bagakurikirana Ale Burundi. Imana ikomeze kubahezagira. Shimira cyane by'imvamutima umuntu wese aherereye we yafashe akanya akaduhitamwo akagira subscribe, hama akagira jeme, agakora partage zigiye zitandukanye. Imana ikomeze kumuhezagira. Rero uno musi nzanye no gushimira umuntu wese ari mu mico, novuga umuntu wese ari mw'isi, kuko tuba dukurikirana n'abantu benshi, tuba dukurikirana n'abantu tutazi, tugakurikirana n'abantu tuzi ntitumenye ko aribo badukurikirana. Rero inshuti, bavandimwe, inshuti z'umusaraba reka mvuge uko, novuga ko umwanya wose ndababwira mugira imigisha, umwanya wose ndababwira mukomeze guhezagirwa, kubera ko bino bintu donc ubuzima bwose nta hantu na hamwe ushobora kugera udafashijwe, nta hantu na hamwe ushobora kugera udafashwe ukuboko, nta hantu na hamwe ushobora kugera udateye intambwe mugenzi wawe agusunike hama wegera imbere. Niyo mpamvu mvuga ati iki kintu c'abantu ndacubaha cyane. Iyo umuntu ahari, iyo umuntu umufise aba ari ubutunzi bukomeye cyane. Rero iyo ufise abantu biraryoha cyane gusumba ibindi byose. Rero nje gusaba abantu badukurikirana uno musi, ntavyo nari bwigire nkore n'umusi numwe, ariko nje gusaba abantu badukurikirana uno musi, sinzi abaza kumviriza ubu butumwa, ariko nje kubisaba kabisa. Mwebwe mwahisemo gukurikirana Ale Burundi, murashobora kuba mufise ivyumviro bigiye bitandukanye bw'uburyo dushobora gukora n'ivyo dushobora guhindura. Rero nje mw'intumbero kugira ngo mutubwire ahantu dushobora guhindura, mutubwire ivyo dushobora kongeramwo, kubera ko turakeneye ivyumviro vyanyu, kuko twebwe ntabwo ari twe twikorera, turabakozi banyu, nimwe muri ababosi bacu. Tubaha icubahiro mukwiriye. Niyo mpamvu tuvuga ati dushaka kumenya ibyo muba mukeneye gusumba twebwe ibyo tuba dushaka kubaha, kuko twe turiyumvira tukabaha, ariko tuba dukeneye namwe mutubwire ibyo muba mukeneye. Muba mushaka ko tubaha ibiganiro bimeze gute? Muba mushaka ko tubaha ibiganiro gute? Muba mushaka ko tubaha iki, tubazanira abasitari bameze gute, kugira ngo dushobore kuyaga twumvikana, na cyane cyane tukabikora neza mu buryo bwiza buba bumeze neza, kugira ngo umuntu wese ashobore kumviriza ikiganiro kimare, anashobora no kugira icyo aterereye muri commentaire, kubera ko ibi bintu muri commentaire niho turabira cyane abariko badukurikirana bagiye batandukanye, kuko n'ibibazo byinshi bibazwa muri commentaire tugenda tubyishura. Hari abo twishurira ni box, hari abo duca twishuriraho direct. Urumva ivyo byose ni ibintu byiza. Rero nukuri turabakunda cyane kandi turabishimira bimwe by'imvamutima. Rero sinogenda ntavuze iki kintu mw'inosi. Novuga ko amadeplacement agoye, ariko si kuri bose. Ariko hari abantu bariko baritiranya bino bintu byo kubura deplacement, ngo kugenda n'amaguru ngo ni gukora siporo, ngo burya ngo tuzononoka. Kugenda n'amaguru n'urugendo uba uriko uratambuka, haragira igihe rero ni deplacement isanzwe. Rero tugomba dutandukanye iki kintu ca siporo no kugenda n'amaguru uri kuja ku kazi iminsi yose. Ego hariho akantu kiyongerako gatoya, ariko gukora siporo navyo ni ibintu byiza cyane. Hariho ahantu mperuka kuraba ku bantu ba siporo bariko baravuga ibintu bagiye bitandukanye, twagiye dusanga bavuga ko burya siporo imara stress. Burya siporo hambavu yo kuba igabanya ingwara mu mubiri, bugira amara stress. Kandi umuntu akora siporo burya ntagira n'inzigo, umuntu akora siporo ntagira umutima mubi, umuntu akora siporo burya ntanashwana n'abantu. Umuntu akora siporo aba afise umutima mwiza, aba ari open. Niyo mpamvu uzosanga siporo iri mu bintu vya ndavuga ibi bintu abantu baba barihebeye ibintu bikorwa mvabwenge. Uzosanga ari abantu bugurutse, uzosanga ari abantu ku kazi baba bameze neza. Ndavuga abafundi, abantu bose b'abafundi, uzosanga niwahura n'umufundi yugaye, uwazo bari muri domaine itari gwiwe. Niwahura umuntu artiste yugaye afunze umutwe, uzosanga ari mu bintu bitari gwiwe. Rero aba artiste bose uzosanga ari abantu bari open, uzosanga ari abantu buguruka, uzosanga ari abantu iyo muri ko muraganira biba biri ibintu bimeze neza, gufungura nta bintu
by'amaforomire vyirirwa biramusaba iki, urumva wewe aba ari umuntu ari humble, aba ari umuntu yicisha bugufi. Rero gukora siporo ni ibintu vyiza cane. Gukora siporo niwo muti ushoboka ku bantu bose, urukingo rushobora kugukinga ingwara zose zibaho. Nsaba mbwira abantu ko umuntu wese ahari akwiye gufata umwanya akaza arakora siporo batarikwandikira kwa muganga, kuko ibintu rero vya siporo burya biranagoye. Nibaza ko ntabwo ari amarangamutima. Ubigiyemo ngo muganga yambwiye ngo nze ndakora siporo ngwiki, urabikora kabiri uca ubiheba. Bikore, uvyikorere, uvuga ati uyu ni umuti bisaba ko nywa nahurura, ntegerezwa kuwunywa. Ukore siporo batarayikwandikira. Nshuti zanje, mugerageze gukora siporo, nico kiri nobahanura. Ino ndwi ugerageze uraba mu ka weekend, ugerageze wiruke. Hariho abantu babitoye ubu, hariho ibintu vya kijambere, abantu baja muri gym. Mpanura rero n'abandi bantu baja muri gym, namba uja muri gym kenshi uzoducisha mu munsi umwe mu ndwi canke ibiri wiruka ahantu hafunguye, na cane birafasha. Niyo mpamvu rero gukora siporo ari ikintu ciza cane. Gukora siporo ari ngirakamaro. Nubikore batari kwandikira kwa muganga, nubikore bitarazamwo itegeko, ubikore uvyikorera nka kurya utonda ku kazi, ubikore nukuri, mukore siporo uzosanga mumeze neza. Rero abantu bari hafi yanje bakeneye gukora siporo, benshi murazi ko dukunda kubifashanya. Haro benshi baza bambwira ati we mbona uri muto kubera ukunda siporo. Oya, siporo suvuga ngo ni muto canke isi. Siporo ntabwo ari igikorwa cyo kugabanya isukari mu mubiri. Oya, ahubwo siporo ni kunonora imitsi ukugurura, ukiyugurura, ugahema. Niyo mpamvu rero siporo atari gikorwa cyo kuvuga ngo ngurumva go ko nagwaye diabete ngo reka niruke ngo iki. Ahubwo kora siporo ntuzoyigwara, n'urukingo mu yandi majambo urugufasha. Hamba ikindi kintu, ni vyiza ko uja gukora siporo wanyoye amazi akwiye. Ni vyiza ko uvuye muri siporo unywa amazi akwiye. Ni vyiza kuronse akadimu ugakanyira mu mazi, naho nyene usanga bimeze neza. Ufise romare ugashiramwo. Ni byinshi ibintu bifasha, na cyane kugira ngo bigende neza. Isiporo atuma umutima utera neza, ugasanga biriko biragenda neza. Rero ndabashimire cyane mwe mwahisemo gukurikirana Ara Burundi. Nico nashatse gushishamo kugira ngo ushobore kujana ku mwanya, na cyane sindavyihereranyemwo kugira ngo ntuzosange ndiko ndikorana ugasanga birateye ikibazo. Rero mukomeze guhezagirwa, mukomeze kugira imigisha n'imyezagiro, burya dusubira mu yandi makuru. Imana ikomeze kubahezagira. Cyo ndabifurije n'imigisha, ibyo mukora byose mubikora mwunguka. Imana ikomeze kubahezagira.